Ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mereriye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umwansi w'ibihugu vyompi ni umushikiranganje Martin Niteretse. Abanyagihugu basaba yuko Martin Niteretse yobogozwa. Amakuru akomeye cyane ni mu buryo bw'idonido. Ibiriko birabera ku rubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda birateye ubwoba. Mugabo ndakubwira ibibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe atari nga mu gihugu c'u Burundi ubwo yafashe urugendo yerekeza mu gihugu c'u Buganda, ubwo nanone azoca abandanya afata urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo gukwipfuriza Tshisekedi na cane no kumufasha mu bikorwa bitandukanye vyo kwiziza intsinzi yuko yatsinze amatora. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mugabo turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido birateye ubwoba. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda naho zugawe mu nyuma z'uko rero kugeza ubu ngubu umurundi atashe ava mu Rwanda yarakirwaga, ariko gushika ubu ngubu uyu munsi siko vyagenze. Abakora ku mupaka bivugwa yuko rero mu Kirundo banse kwakira abarundi batashe iwabo. Iri joro abatari bake baraye ku mupaka. Ubu ni ubutumwa bw'umunyagihugu ateye ubwoba na cane kandi ateye ubwoba n'umutima uhagaze bivanye n'ibibaye nga mu gihugu c'u Burundi. Umurundi yaragowe ni mu nyuma z'uko mu bindi bihugu habaye ingorane zikomeye, leta ica irungika indege zigatana abanyagihugu bazo. Tweho umunyagihugu arataha bakamwankira kwinjira mu gihugu ciwe, mbere leta igahitamwo kumuta mu gahinga. Iri ni ibara kwere. Aka kanya makuru akomeye cyane mbahaye kaze. Eka rero nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza herereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Martin Niteretse niwe ahejeje gukora ibaranga mu gihugu c'u Burundi. Mbanje kubakengurukira cyane nshuti banywanye kuri mwajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo. Ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujya naho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka na muntu. Mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ku mipaka biravugwa yuko abasirikari batari bake nk'uko amasanamu yabigaragaje. Biraboneka yuko igisirikare c'u Burundi citeguriye intambara. Ni ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yarungitse imbonera kure mu bisata no mu bisagara bisigaye vy'igihugu. Nayo abasirikari begereye urubibe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umwansi w'u Burundi Martin Niteretse, umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange vy'igihugu. Aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ubw'igisirikare casabaga yuko abanyagihugu bahabwa kaze. Martin Niteretse yategetse yuko atanu Murundi arekuriwe kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Birababaje cyane. Ese ibi biriko birakogwa n'abategetsi bacu, biraboneka yuko barashobora kwisanga ibibazo bikomeye cyane mu nyuma z'uko badashakira na cane ukubako kw'abanyagihugu. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu c'u Burundi. Ese ibi vyose vyoba bigiye guherera? Amakuru dufise ateye ubwoba. Abarundi batari bakeyi bari nyuma y'urubibe, ubwo nanone bankiwe kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Nk'akarorero mu bindi bihugu turabona yuko leta iba ibabajwe nuko abanyagihugu babayeko, ariko nga mu gihugu c'u Burundi upfuye yarapfuye, udapfa na cane arabako, ariko nanone ubayeko ntazobako neza bivanye n'ubutegetsi n'intwaro y'agahotoro. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu arategerezwa gutanga imihoho mu nyuma z'uko biboneka yuko adashoboye kudutwara canke nanone agafata ingingo ibereye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu mugambwe CNDD-FDD. Biraboneka yuko umwanya ku mwanya bashobora gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD nabo botanguye kubona yuko ibiriko birakogwa ari akamaramaza. Mbahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Kurube hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi, igisirikare cacu citeguriye intambara mu nyuma z'uko Martin Niteretse ari we nyene ariko yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye.
mbibutse yuko ari we yaheruka guhagarika umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ari we nyene wa CNL. Biboneka yuko Martin Niteretse ibi vyose yoba bifisemwo uruhara rukomeye cyane, yoba yarahawe ijambo kandi yoba afise ijambo rikomeye cyane kurusha iry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Dufatiye ku kungene igihugu cacu c'u Burundi kiriko kiraja aho umwasi ashaka, aho abanyagihugu batari ko barashakirwa ineza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Umuhari nanone nkundagihugu map Burundi buhire usaba ushimitse ibogozwa ryihuta ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse ku ngingo yafashe yo kugara imbibe hagati y'u Burundi buhana n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Biri mu Rwandiko nanone uwo muhari waraye urungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi umusaba gufuta iyo ngingo kuko iteye kubiri n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Ijambo ry'umutwe nanone ry'uwo mutwe nanone ry'urwo rwete rigira riti gusaba ifutwa ry'ingingo yo kugara imbibe zo hasi y'u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Muri urwo rwandiko rwo kuwa 16 Nzeri umwaka wa 2023 umuhari nkundagihugu map Burundi buhire wamenyesheje ko iyo ngingo yavuzwe na cane ku munwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuwa 11 Nzeri umwaka wa 2023. Nanone yaje guhura n'ivyahuhuka muri Nzero mwaka wa 2024 mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, ndetse yaje guca kubiri n'icivugo cyo kugira Uburundi igihugu giteye imbere. Hambavu yuko inabiba urwanko hagati y'abanyagihugu bombi bo muri ivyo bihugu, coba igihugu c'u Burundi canke igihugu c'u Rwanda. Biraboneka yuko abanyagihugu batanguye kurabana y'ingwe. Bo nanone bo muri ivyo bihugu vyompi uko nanone ari bibiri. Eka map Burundi buhire iriyamiriza iyo ngingo ihonyanga nkana amasezerano ashingiye ku isoko rusange ry'umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko hamwe n'ayigenga no kwishira no kwizana hagati y'ibihugu bigize uwo muryango, amasezerano Uburundi bwateye ko igikumi. Muri iryo kete uwo muhari waraneguye cyane imvugo itabereye na cane indongo ziri muri leta zakoresheje n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse, amajambo asa n'ayatyoza umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Ivyo nanone vyo kubw'umuhari map Burundi buhire nanone vyari bikwiye gutuma uyu mushikiranganje atanga imihoho kuko yacafuje ishusho y'igihugu cacu c'u Burundi n'iy'abarundi muri rusange. Iryo tanga ry'imihoho ariko rikaba rizokwijana, ahubwo nanone rikaba ritozokwijana, ahubwo rigakurikirwa n'ingingo yo gufuta iryo tegeko ry'iyugarwa ry'imipaka Uburundi buhana n'igihugu c'u Rwanda ku neza y'abarundi bose. Kuko nanone nk'uko nanone ngo iyo ngingo ifatira amaboko umugongo umunyagihugu muto muto idasize inyuma n'abarwizatunga. Mu gihugu cacu c'u Burundi ku munyagihugu muto muto Burundi buhire ivuga ko ingaruka ziza zitanguye kwigaragaza na cane kwiduga rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa vyankenerwa, mu gihe abasanzwe bakora urudandazwa rwo gushora ibintu mu Rwanda bo nanone bahomba kabiri, nk'uko uretse nanone ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi nanone n'amafaranga biraboneka yuko ariko arigwiza kabiri atagira uko angana. Nanone ibiri vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biriko birategwa n'intwaro mbi, niko bishikirizwa n'uyo muhari. Ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biravugwa yuko rero ibitari bike ubona yuko hari nanone ibintu biriko birabandanya biyangana. Ikitavuzwe nuko akaba nanone ari amadeni afashwe mu mabanki bazoriha, kandi igikorwa yasabiwe caburijemwo n'iyo ngingo igatuma umwimbo na cane wabo wononekara. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira abadandaza ibicuruzwa irya n'inhoba ku gihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda bariko barakorora mosozi bivanye n'ingingo ikomeye cyane yafatwa n'umushikiranganje wa mbere na cane uyu mushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse, nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mbere yuko tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru twabateguriye, munyemera amakuru yacu tubanza tubashikirize ijambo rikomeye cyane. Mu nyuma z'uko turi buze kubashikiriza ikiyago umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asaba ikigongwe. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma y'iri yugarwa ry'imbibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Birabonekamwo igipfungushije cyane.
ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Byaba bitangaje kubona igihugu c'u Burundi coba kigiye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'ibi vyose biriko vyama biboneka. Mugabo ibi vyose bifatiye ku ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Dufatiye ku makuru akomeye cyane dukura mu mugambwe CNDD-FDD aremeza yuko ibi vyose vyateguwe. Perezida Evariste Ndayishimiye bari we atariko nyene aratwara igihugu c'u Burundi bivanye nuko amategeko yose gushika ngubu ariko arava mu gihugu ca Tanzania. Ni mu nyuma zuko ariko arava mu mugambwe wa CCM ukorera mu gihugu ca Tanzania wahora uha igihugu cacu c'u Burundi amategeko. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana mu buryo bw'idonido turaza kubigaruka ko vyose kandi dutanga umuco. Biravugwa yuko rero ibifaru vy'intambara bihejeje kurungikwa ku rubibe aho nanone ibihugu vyompi vyiteguriye gukozanyako. Ni mu nyuma zuko igihugu c'u Rwanda citeguriye kuja mu biganiro yamara igihugu cacu coco cyiteguriye gutanguza intambara. Ivyo vyose vyoba ari ukwiyenda kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo na mugenzi we nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aho igihugu cacu c'u Burundi cizeye intererano zikomeye cyane zituruka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Mbahaye ikaze turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nari twabateguriye. Tugaruke muri studio Pacifique nahazwe utubazo ndabaza turasusa n'utwo nariko ndabaza Leonidas Hatungimana kubijanye n'ishusho abarundi canke abanyamahanga bemera ko Evariste Ndayishimiye yuguruye imihora uno munsi hari amanama canke hari ingendo nyinshi ziba tubona. Mwebwe ntimubona ko ico kintu ari intambwe igihugu cateye nubwo hari ababona yuko atakivamwo? Buriya ingendo bene zijya zo hanze hariho ikintu ziguma zibuze iyo mu gihugu nyene umukuru w'igihugu atafashe intumbero nziza zikiza igihugu. Reka ndabisigura ivyo mvuze. Niko ingendo arazigira ni nyinshi ntitwari kuri ngo nziza twaridoga ko dufite umukuru w'igihugu adasohoka. Ndayishimiye kandi yaranatomboye muri uno mwanya wiwe n'umwanya w'injyane nyinshi mw'isi mu karere ubwa mbere mu karere k'ibihugu byacu hari injyane nyinshi abakuru b'ibihugu badashobora kuvugana imigenderanire mibi hagati y'ibihugu akaca aronka wewe ingene ashobora kuzarabikinamwo akagira ati ko mwe mutavugana nimuze muhurire iwanje ndafite ico novuga kw'isi z'injyane za Ukraine n'Uburusiya. Ibyo arafite ingene agenda arondera kubikinako kugira ngo aronke aho ashobora kunyera ashobora gutembera akabona kumenga arafite ivyo ariko arakora. Ariko ikintu kiba gihambaye nk'uko Leonidas yabivuze nico izo ngendo zizana. Yaratanguye aragira imigenderanire n'abanyaburaya baravuga ko bagomba basubize ibintu mu buryo. Ariko b'abanyaburaya baramubwira bati nivyo byari vyiza ko ibintu bisubira mu buryo ariko hari ibibazo bitegeza kuva mu nzira. Ibibazo by'agatayakazi na muntu, ibibazo by'intwari ibereye. None aba banyapolitike bawe bose bari ngahe wacu buraya, aba societe civile bari mu buhungiro, abandi barundi babandanya bahungira ino iwacu kubera ko iwanyu atakigenda. Heza ibyo bintu hanyuma duheze tugushigikire igihugu gikomere. Nabyo birazwi ko ibyo bihugu bya buraya nivyo vyashigikira leta y'u Burundi mu mafaranga ikoresha ku rugero rwahora rurenga 50% imbere y'uko Nkurunziza yica ibintu yica igihugu mu kiringo cya gatatu. Naho yiruka mu Burusiya, naho yiruka mu Bushinwa cyane ahandi, abo bose nta numwe ashobora gusubirira za mfashanyo zikomeye zahora zitangwa n'uruhande rw'abanyaburaya. Ariko urumva ko yiruka kwa Putin avuga ati jewe sinkeneye abantu baguma bambira agatakazi na muntu nyihera ibigwanisho nkingira ubutegetsi bwanje ivyo navyo nzoba ndaraba iyo bije. Urumva zangendo zitwara amafaranga menshi ntaco ziriko zirazana by'ukuri kuko adashoboye guheza ivyo bibazo kugira ngo imigenderanire myiza nyene baheze n'ivyo bihugu bisubire gufasha uko byafasha. Hanyuma ingufu z'igihugu sindi mu bantu bemera ko ibihugu bikizwa n'ifashanyo, ntabwo jewe ndi mu bantu biyumvira bene uko. Ariko n'ushaka gukora arakenera ikimusahiriza kugira ngo aduga akomere. Mw'isi niko hameze no mu buzima busanzwe, noneho abantu barabizi ko bimeze gutyo. Rero iyo mikino akina agatembera atashaka kuja mu bibazo by'ukuri ngo abiheze ntaco bimaze. Hanyuma kandi
na bwa butegetsi yibaza ngo ashaka gukingira azosanga ariko arihenda. Ino si iriko iramera gutya iyo hatanguye kuza ibi vyihiganwa mw'isi ugasanga abarusiya bariko bakwega abantu babo mu bihugu ngo bafate ubutegetsi, mu nyuma hazokurikira ko tuzobona abo ku rundi ruhande nabo batanguye gushyira abantu babo ku butegetsi mu bihugu. Bizoca bigenda gutya. Iyo igihugu cyakunaniye kugifatanya ubufashije wa wundi ejo niyo yakenera abamufasha kugira ngo nawe hajye abategetsi biwe, ko wanse gufatanya abanyagihugu bawe bizoba byoroshe ko wowe wundi aronka abakoresha, haba muri aba bari hanze canke abari hajya nyene yakivuze neza Leonidas, hajya nyene hafi yiwe burya nibo bazokora ivyo bintu. Uyu munsi ikintu cya mbere navuze kikingiye Ndayishimiye ni giki? Akingiwe nuko abo bose batamukeneye, abatamukunda cyangwa abamugwanya badashobora kuja hamwe. Uyu General Bunyoni apfunzwe, sinzi ko nzoba ngize neza ukivuga gutyo ariko reka ndakivuge gutyo, niwe yasa n'uwagerageje ko yofatanya abari mu butegetsi nyene bakeneye ko bavuga ati bamukure, abafatanye n'abari hanze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, arabe ko yokora urwo runani kugira bice rugwanya Ndayishimiye. Ariko ikibazo ni kimwe, ninde aza kwemera umuntu nka Bunyoni? Abantu bahunze Bunyoni, twese twarodewe na Bunyoni agira twice, abo bantu boza kumviriza Bunyoni ni bande? Ubu rero ikintu cya mbere kimukingiye nuko abo bamugwanya badashobora guhuza. Burya nicyo cya mbere kimutunze. Rero naho uvuga uti none ko afise ubwoba ariko agasohoka, nuko nyene akiri ico kibazo. Abantu niyo babivuganye bataza kuregana. Je narumvise ntabagiye kurega Bunyoni batari bake, Bunyoni amaze kubibabwira arabantu benshi yaje kumurega. Rero gushika ubu umuntu akubwiye uvuga uti uyu muntu ashaka iki, by'ukuri arondera iki, nico kikimutunze. Ariko umunsi waba iyo ntambwe yindi gasanga abantu bagiye gufatana batamwemera, ibintu bizomugora gose mu gihe we adashaka guheza injyane. Umuti w'ibi bintu kwaruko nkuba atayegeranye kumbure Pacifique nahazwe imbere yuko tuca tuja ku muti canke icyo mubona cyo shobora gufasha igihugu kuri bino bibazo twagiye turavuga. Reka ngaruke ku kabazo ku byo mwari ko muravuga ku bijanye n'ibyo Ndayishimiye ashobora kuba yararanguye. Mwavuze muti azaniki, ariko twagiye tubona azezwa amabanga atari make mu muryango w'ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu biri muri Afrika y'ubuseruko. Twabonye ku mugabane wa Afrika agenda aronka amabanga, mbere hari n'abanyepolitike bamwe yagiye aronkera ibibanza muri uwo mugabane wa Afrika mu miryango. Ntimwibaza yuko icyo ari ikintu kinini yakoze uno munsi iyo bariko baravuga bamwerekana nk'umuntu yashoboye kugurura imihora no gufasha Uburundi kumenyekana? Byinshi mu bibanza agenda baronka muzoze murabikurikira neza, ni ibibanza atabandi baba bikeneye kenshi. Usanga gwanira ibibanza atabandi benshi bari babikeneye ivyo bintu, nyuma wewe akabikoresha. Ntabwo ari ku rwego mpuzamakungu biduha ikibanza kinini ibyo usanga afise. Ni ibibanza kenshi by'ukuza kubwira abarundi ni murabe nsigaye jewe nemewe, ni murabe jewe sindi nka wa wundi yagiye isi yose yavuma, jewe nabihinduye amakungu yanyemeye. Nico abikoresha. Uzokumva umukenyezi wiwe abambasaderi bose ubu aho bari mw'isi yose, abambasaderi b'u Burundi bajejwe icyo nukurondera ahantu ho bahaga komite na gatoyi kuba gashobora gutora umuntu baca Uburundi uzosanga hose buri kandida bwitoza agakomite k'ikintu cyose. Usanga abandi bose bavuga ati ibyo ni ibintu bidutesha umwanya, ntaco turiko turabikoresha. Uburundi buri kandida rero usanga bariko bitoza ahantu hose mw'isi mu tuntu twose dushoboka. Ariko ikibazo ni cya kintu bituzanira iki? Abarundi ubukene ni bwabo. Yamaze kuvuga ibitoro, urabye amarira abarundi bafise uyu munsi. Ifaranga ry'Uburundi rimwe ritagaciro kwakura, biriko bizana iki? Aho yasanze ahantu hose biriko bizana iki? Izina ryiwe gusa. Umukenyezi wiwe atogwaha, umukenyezi wiwe agize Imana, urabona ka gashimwe avuga ngo bamuhaye muri oni, ukaraba ingene kahimbajwe. Nagira mvuge nabi mvuze ngo ni gato, ikari tuvuge ngo ni gato agashimwe kamara agashimwe, ariko si ikintu nta handi namwe uzokumva bahimbaje kaje agashimwe. Nta handi namwe agashimwe ka kijya gisata cyawo ni umuntu ngafise programme ariko arakoramwo kariho kuva mu 1983 bagaha abantu mu mashirahamwe yigenga, bakagaha
rimwe na rimwe abantu bo mu nzego nta na hamwe ku isi handi uzokumva ngo barahimbaje ugashima mugabo ukacira mu Burundi ingene karirimbwa muri kino gihe umenga ni Prix Nobel de la Paix bamuhaye. Rero abo bantu barakeneye kuza kutubwira ati mbega mwabonye ko twebwe dusigaye twemewe mu isi, mbega mwabonye ko dusigaye ndashanyigishije kwirinda amajambo mwari ayo nguma nkwepa gukoresha, ariko ikibazo ni ico bagira bati tworonka hano hamwe ku isi batuvuga batwemera mu gihugu tuzobabwira ko dusigaye nimba mwarabikurikiranye Pacifique kumbure ko na ndasa caza kukishira ko kabazo umukenyezi umukuru w'igihugu afise ibiro bijejwe igisata cy'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu bakavuga yuko yagenywe n'umukuru w'igihugu. Mbega ibwizwa shingiro yavyemera canke muravye uburemere nico ico gisata cyategerezwa kumarira igihugu umukenyezi wiwe niwe yari guhabwa ayo mabanga? Hano hantu ubagije ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane burya abantu batwara baranimenyera. Uyu munsi bakiramutse igihugu ababegereye barabakomera amashi bakibaza ngo banarishimye abarundi tuguma turi babandi nyene burya tumeze cyo kimwe. Ibintu ariko arakoreshwa n'umukenyezi wiwe umukuru w'igihugu arahagabira ku murindi mbona ivyo bintu biriko birafata. Rero bwa mbere uravuze ico nyene wowe uvuze uti umukuru w'igihugu yarubahutse avuga ko umukenyezi wiwe ubu ari umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu. Yarasinye itegeko rivuga ibiro by'umukenyezi wiwe ko ari gisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ntivyari bwigere bibaho kuva twikukira nta wundi mukenyezi n'umwe yigeze akorerwa ivyo bintu. Ntivyagarukiye ngaho mu minsi yaje haravuzwe ingene mbere no mu biro by'umukuru w'igihugu uyu mukenyezi yiganza rimwe na rimwe agakuza abantu yoba bishika agashobora no gutabura n'itegeko nta vyemezo mfise vyabyo ariko vyaravuzwe. Bica bija ku rundi rwego ubu bageze ku rwego rwo kumuha budget rwo kumuha amahera atari make. Naravye nk'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka amafaranga agenewe umupfasoni w'umukuru w'igihugu n'umuriyaridi n'igice agenewe we wenyene gusa. Ivyo ntivyahoraho. Ikigira gatatu hari imigambi y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu itera ihabwa amafaranga atari make nk'ivyo yita ngo cantine scolaire. Majiye kuraba amafaranga bamushiriyemwo ubu azokoresha muri byo yita cantine scolaire ni imiliyaridi 7 n'imiliyoni amajana 7. Uca wongera kuri wa miliyaridi n'ibihumbi amajana n'imiliyoni amajana 5. Ibyo n'amafaranga umva ariko arashyirwa ko wenyene kandi hari inzego z'igihugu zateza kubikora. Uvuze cantine scolaire niko ikibitobe by'umushikiranganje agejwe indero niko ikibiza kurabwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ibintu nk'ivyo. Uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira ingendo zitagira uko zingana ngira rimwe mu ndwi zibiri abagiye ashobora gufata abashikiranganje bamuherekeza 2 canke 3. Uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu ateravugwa mu bintu by'amasosiyete ateragerageza gushira abana biwe mu bintu bitandukanye birimwe amafaranga. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubu avugwa cyane ku nyambaro. Umbure turi abantu bakuze womenga bateye isoni kuza kuvuga inyambaro z'umuntu ariko iyo bigeze ku rugero wumva ku munsi umwe yambara miliyoni 200 nibibe rimwe ukabona yasubira urundi rugendo yambaye miliyoni 200 baharuye ibintu yaje yambaye akunda ibintu bizinje cyane byo mu isi bibitara haute couture. Ukiyumvira umuntu aserukiye igihugu cya mbere gikenye ku isi yambara mu munsi umwe amafaranga na gutyo. Ibi bintu nibiki turiko turabona ko abandi barabapfasoni bakuru bakabego batagize ibintu nk'ivyo. Ukabona ibi by'ibidari batanguye kumuha yego niko baravuze ngo ati yakoze ibitaro ni vyiza kubikora bakatamuha umudari wa mbere w'igihugu. Ukabona sinigeze mbona ubundi mukenyezi n'umwe mu Burundi abantu bari bambaye nk'uko ubuyambawe kurusha n'umugabo wiwe mu gihugu cyose. Ubu kuba ubushikiye ubutegetsi no kwambara Angeline Ndayishimiye hari izina umukuru w'igihugu aherutse kumuha ritigeze ribaho mu mateka y'u Burundi aho umuntu yitwa ngo Ina Burundi. Twahora tuvuga n'izina rya Sebarundi ko ryari izina ry'umwami ridakwiye kuba iry'umukuru w'igihugu. Ubu hoho yazanye irisumba iry'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi ntiyitwa Seburundi. No mu bihugu bakuye abami haba ama revolution wasanga umwami w'amwaka nk'umufaransa bamwatse kwitwa le roi de France bamugira le roi de France. Ububirigi yitwa le roi de Belge umwami w'ababirigi umwami w'abafaransa
atari umwami w'Ububirigi cyangwa umwami w'Ubufaransa. Rero ukizana umugore w'umukuru w'igihugu ngo ni se ngo nyina w'Uburundi, ivyo bintu bisigura iki? Ivyo bintu biha ntibanabisigure. Niho mvuga ni uyu mukuru w'igihugu arahagabira, kuko hari abandi bakuru b'ibihugu twagiye tubona bakwegegwa n'abakenyezi babo. Aho mu Rwanda kwa Habyarimana umukenyezi yari yarakweze basaza we bene wabo bahabwa ibintu byose by'igihugu. Twarabonye muri Tunisia Perezida Ben Ali yagabiye ibintu byose umukenyezi wiwe. Twarabonye muri Zimbabwe umuperezida w'intwari yarondeye kwikukira kwa Zimbabwe Robert Mugabe, ibintu umukenyezi havuye amukwegera. Hari muri Philippine bavuga cyane mu isi Ferdinand Marcos yari afise umugore akunda ibintu bizimvye, azunguruka isi yose arondera ibintu bizimvye, bikwega ko umugabo we atakaza ubutegetsi. Rero n'uwe wacu arahagabira iyi nyota, ariko arerekana uwo mukenyezi wenyene yigamba ko yirirwa kuri internet ngo arondera impuzu zigezweho mu isi, akaca yiruka iburaya kuzigura. N'ukuri arahagabira umukuru w'igihugu. Ibi bintu nabitandukanye byo mu rugo n'iby'igihugu. Ni gukunda umukenyezi wawe ni byiza, twese turabakunda, umwe wese aramenya ibyo akorera umukenyezi wiwe, ariko amenye gushiraho itandukaniro ry'iby'igihugu n'ibyo mu rugo. Umukenyezi agume ari umupfasha n'umukuru w'igihugu, ariko areke kuba ari wabazwe igihugu atatowe n'abarundi. Ego muntu nge gatoyi ndabona dusigaranye iminota 8 gusa kugira turangize kino kiganiro. Leonidas Hatungimana, hari cyo muvuga namwe kubijanye na kino kibanza n'amabanga yahawe umukenyezi wa Evariste Ndayishimiye? Hari cyo byonona ku mugambwe no mu biro by'umukuru w'igihugu ku makuru mufisi yo mwibanga? Nukongera ku byo Pacifique yaje kuvuga kugira ngo ducunguze umwanya umwete, ariko mu ijambo rimwe no kuvuga uwo munsi hari igipfungu cyo kwitiranya inzego z'igihugu n'abantu bari mu nzego cyangwa n'abantu bari mu miryango y'abari muri izo nzego. Igihe Evariste yiyamamaza cyangwa atangwa kuba umukandida, ni Evariste Ndayishimiye kandi niwe yarahiriye kuba umukuru w'igihugu, ntabwo yarahiranye na Angeline Ndayishimiye. Muri Tanzania no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho maze kumenya, niho umukuru w'igihugu ariko yiyamamaza ari kumwe n'icegera, n'uzobicegera kiyo. No kuvuga utoye umukuru w'igihugu ukabutoye n'icegera. Mu Burundi siko biri, ariko urazi muko ibintu biriko biragenda, umengo uwo Angeline Ndayishimiye asigaye, sinovuga ko ari cababa, sinovuga ko ari giki, n'uwundi mukuru w'igihugu ahinyanye mu bundi buri. Jewe narabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ndaba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje byo kumenyekanisha amakuru. No kuvuga ko nakoranye n'abajya abayobozi bishikira, narakoranye n'abajejwe protokole, narakoranye ariko n'ubwa mbere naragenda abaza no kubaza, n'ubwa mbere mbona aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu afashe urugendo umuvugizi w'umukuru w'igihugu asohora itangazo. N'ubwa mbere mbona aho umukenyezi w'umukuru w'igihugu bamuzingururira ya tapi rouge, abasoda baga inteko z'igizo zigakorana agacamwo hagati. Riga nibara kandi abarundi turiko turabirabisha amaso. Jewe sinzi iyo bizogarukira nukuri, ni nakambaro kibara. Hari rero ibintu ze Patrick ariko aravuga byuko uretse ko ayamwise ina Burundi, burya bose bavuga nyene icyubahiro. Twara tuzi ko nyene icyubahiro ari umwe hajya mu Burundi, mugabo nawe nyene icyubahiro. Ibi abarundi cyangwa abandi bantu basoma bibibutsa nkuko Patrick yabivuze nka Mukamugabe bari basigaye bamutazira Madame Shopping. Madame Shopping, apana shopping wa mugabo w'Igitega. Mugabo nukuvuga Madame wakaguriro ajeje kuma ariko araraba ikigezweho, ibintu yagura kubera kwigina amahera. Uwo niko bari basigaye bamwita, yitwa Grace bahava bamwita Disgrace. Ngira ngo abandi barazi uno munsi none Marie Antoinette wo mu Bufaransa nawe yigiye ubutegetsi ararenza urugero mu byo gukoresha ubutegetsi n'uburyo bw'igihugu.
none raba ibiriko biraba eregeje tuzohava twumva umuvugizi w'umukuru w'igihugu atangaje ko umuhungu wa Ndayishimiye agiye gutembera i Dubai. Nukuri ibiriko birabi Burundi urwego rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarutituye wenyene asigaye yivugira ngo kabari ngo mwenere nata ngo Putin ngo aramuramukije Macron aramuramutse yaramukije umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ntiyava ku butegetsi arazosubira agende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amuramutse arazosubira kwa Putin bamuzingururire tapi rouge. No kuvuga uyu munsi urasigara wibaza mbega Evariste Ndayishimiye arazi icyo ari cyo ko ariwe yarahiye mbega yarahiriye iki? Nukuri nakambaro kibara izo z'umukenyezi wiwe no banageze ngaho uwe yavuga kuri we nitse arakeneye icyubahiro kandi arakwiye icyubahiro nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ariko ndamuririmba karirimbo